Izere FM rero 97.1 turasubiye kubaha mwiriwe mwese muriko muradukurikirana. Ubu rero n'umwanya wuko tubashikiriza amakuru mu Kirundi. Mugenzi wacu rero Lydia Gahimbare akaba amaze gushika muri studio. Turaguhaye mwiriwe Lydia. Turakuramukije Elvis Girukwishaka, turaramukije n'abakunzi banywanyi ba Radio Izere FM muriko muradukurikira. Kaze murano makuru tugira ngo tubashikirize. Mwinga bw'ivyuma Bosco niyo mwungere, Lydia Gahimbare akaba rije ngira ndayabashikirize. Amakuru bwayo akaba agizwe ahanini n'ingingo nkuru zikurikira. Ibihugu nka Amerika na Canada mu gihe bisaba abenegihugu kuva mu Burundi, abarongoye ivyo bihugu bo babandanya kugira ingendo gushika mu gihugu hagati. Wirinyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu amenyesha ko bashaka kwerekana ko ivyo bashikirije ko mu Burundi ari honyabwoko ari vy'ukuri. Nayo ibihugu nyene vya Buraya bibandanya gufasha igihugu c'u Burundi. Kuri uyu wa mbere umugwi userukiwe na Wolfram Walter baragendeye kuri uyu wa mbere zone Kigwena iri muri komine ya Rumonge mu migambi bariko bararangura muri iyo zone. Muraja kuvyumva. Imigambwe Iprona na Frodebu barakeza umuhuza yarayatowe kw'izina rya Edouard Uwimana. Idonido muraja kubikurikira muri ano makuru ni mu mwanya. Turasubiye kubaramutsa twongera tubaha ikaze. Mu gihe ibihugu nka Amerika na Canada bisaba abenegihugu babo ko bova mu Burundi kubera umutekano muke, abaserukira ivyo bihugu bobo babandanya ingendo zabo gushika no mu gihugu hagati. Wirinyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe kumenyesha amakuru avuga ko iyo ngendo yabo bashaka kwerekana ko ivyo bashikirije batihenze mu kumenyesha ko mu Burundi hariho ihonyabwoko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Pierre Sabimana. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gusaba abenegihugu babo ko bokura akarenge mu gihugu c'u Burundi kuko umutekano ngo utifashe neza. Ivyo biruko mu gihe mu mpera z'iyindwi userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi wewe yari mu rugendo mu mutekano ntangere mu ntara ya Ruyigi, aho yari yagiye kwifadikanya n'umunonosi Francine Niyonsaba yari yatunganije ihiganwa ryo gusiganwa muri iyo ntara. Si ivyo gusa, kuri uyu wa mbere abaserukira ibihugu nk'Ubudagi, Ububirigi, Ubufaransa n'Ubuholandi hamwe n'Ubwongereza barongowe n'userukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi Wolfram Walter bishikiye mu ntara ya Rumonge muri zone ya Kigwena mu mahoro n'umutekano ntangere, aho bariko barashikiriza imigambi itandukanye y'iterambere. Ariko rero Wirinyamitwe ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ati iyo ngendo yo kubandanya bemeza ko mu Burundi bicika irafise insiguro. Murazi neza yuko nibyo hariho ibintu bijanye no gucuza igihugu c'u Burundi vyabaye, ugasanga hariho abantu bamwe muri ayo mareta bagerageje kuyovya abantu bagafata n'ingingo zimwe mugabo ivyo bavuga basanze atari vyo. Baravuga ko mu gihugu c'u Burundi himirije ihonyabwoko, bakavuga yuko atakigenda, byose bimeze nabi bisa nabi, mugabo basanze babigenje. Rero uko gusanga barihenze bituma bagerageza kubandanya batera igere kugira ngo berekane yuko batihenze mu ngingo bagiye barafata. Nicyo gituma usanga abantu baravuga bati ntihagire uja muri kiriya gihugu. Nayo ubundi abari mu gihugu bobo barabona neza yuko atangorane kandi bagashobora nabo nyene kuja mu mihingo yose y'igihugu nta kibazo ata bwoba. Nicyo gituma rero nibaza ivyo nta ngorane mu minsi mike bizohera kuko ikinyoma burya kimara umunsi n'ikimara umwaka. Aha mwomenya ko mu makuru atangwa na baburamatari b'intara zigize igihugu c'u Burundi yemeza ko umutekano wifashe neza cane. Tugushimire Jean Pierre Sabimana ku makuru wadutohoreje. Ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize ngo birabandanya gufata mu mugongo abarundi mu migambi yabo. Nico gituma abaserukira ibihugu bitanu vy'Iburaya mu Burundi arivyo Ubufaransa, Ububirigi, Ubuholande, Ubudage n'Ubwongereza barongowe n'userukira ubwo bumwe bwa Buraya bagendeye kuri uwa mbere zone Kigwena iri muri komine Rumonge irangurirwamwo imigambi itari mike mu fashanyo n'ifashanyo y'ivyo
bihugu. Ambassadeur Wolfram Vetter arongoye ubumwe bwa Buraya aratubwira intumbero y'ubwo rugendo, akaba yasubiwemwo mu Kirundi na mugenzi wacu Rikios Nkurunziza. L'objet de cette visite, c'est vraiment de regarder des projets qui sont mis en œuvre. Intumbero y'urugendo rwacu no kuraba imigambi iriko irarangurwa mu gihugu bifashijwe n'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibihugu bibugize. Ni mu minsi ibiri tugiye kumara hano mu manuko tuzokwihweza imigambi ishika kuri 10. Ni kandi mu ntumbero yo kwereka abarundi benshi ko ubumwe bwa Buraya bubafashe mu mugongo mu vyo bwifuza. Kugira tubandanye kubafasha tuvyerekane mu burorero buboneka. On essaie de continuer notre coopération et de montrer des exemples concrets de ce qu'on fait. Yorande Ntiyabose arongoye zone ya Kigwena arakenguruka ibikorwa biriko birarangurwa nabo bashitsi bari bamugendeye, agasaba kongereza uburyo kugira ngo ibisigaye birangurwe neza. Tumutege yombi. Twebwe twabakiriye neza muri zone Kigwena ku migambi yabo bariko barakorera muri zone Kigwena. Umugambi wa mbere wo kunagura umuyaga nkuba, umugambi wa kabiri wo gufungurira abana neza, hanyuma umugambi wa gatatu wo gusanura umwonga wa Gatakwa. Mu ruhande rwo gufungurira abana neza bimeze neza nta kwidoga. Mu ruhande rwo gusanura umuyaga nkuba ego baradusanuriye ibirometero bari batubwiye, mugabo twababwiye barakoze turabishima tukabikenguruka. Kabo twababwiye yuko hari imiryango myinshi yifuza amatara bakeneye kuzokwagura akarere, twakibasavye nk'uko ari abavyeyi. Hanyuma ku mugambi wo kunagura umwonga wa Gatakwa hari bitagenda neza nko amazi bazinjiza muri Gatakwa kugira azomenye iyasohokera. Ubwo buryo rero ntibarabutorera umuti, cyo gituma twababwiye barondera abahinga babandanye kugira amazi bayinjize amenye naho azosohokera kugira twime neza twimbure neza. Kwisaha zitandatu zirenga ku minota 30 tubandanye n'amakuru twabateguriye. Aberi Gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona amenyesha ko itogwa rya ombudsman mushasha baryakiriye neza nk'abandi barundi, bizeye ko ico gikorwa azokirangura neza nk'uko yamye arangura ayandi mabanga bamushinze. Tumwumvirize, akaba yakuwe na mugenzi wacu Gisirene Nishimwe. Twebwe mu mugambi w'abadasigana Iprona ku bijyanye n'itorwa rya ombudsman mushasha twabyakiriye nk'abandi barundi neza, kuko warahasanzwe ombudsman Mohamed Rukara yari yarangije ikiringo ciwe. Tegeko rero akaba yavuga ko hategerezwa gutorwa ombudsman mushasha. Umushingamateka rero Edouard Nduwimana yarayatowe ndetse ahejejwe no kurahira. Twebwe tumurindiriye ku bikorwa igikorwa gihambaye, igikorwa ku mirimo ihamaragarirwa uza w'abarundi. Ivyo umushinga ntahe uwo mushingamateka turamuzi, yararanguye imirimo itari mike muri kino gihugu. Abari mu mugambi uri ku butegetsi uno munsi ahamagariwe kurengera imigambwe, akaza gutunganiriza abarundi bose, abo mu mugambi uri ku butegetsi n'abandi barundi bari mu yindi migambwe ndetse n'abatari mu migambwe, kuko ombudsman imirimo yiwe ni guhuza abarundi bafite ingorane kumbure na leta canke n'inzego za leta. Rero cane cane tumurindiriye ku bikorwa, hamangira turizeye yuko azobandaniriza aho undi yaragijeje. Eka no mugambwe Sawanya Frodebu iragi ryandadaye barakeza umuhuza w'abarundi mushasha. Tubumbirize. Umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri iragi ryandadaye urakeze umushingamateka Edouard Nduwimana yaraye yizigiwe kugira ngo abe umuhuza w'abarundi. Idukekeranya ko azokora yuzuriza abarundi bose, tukaba tumusavye gukora ibishoboka vyose kugira ngo ukuri abarundi ushishikare gutera imbere. Tumwifurije kuroranirwa mu mabanga mashasha yarashinzwe. Kuba Edouard Nduwimana yatowe kugira ngo abe umuhuza w'abarundi vyerekana ko yaranguye neza imirimo yiwe yarajejwe. Ivyo bivugwa na Penta Hayimana, umuhuza bikorwa mw'ishirahamwe Kinyafrika ry'impuhwe, akaba ari inkuru ya mugenzi wacu Siyake Manirambona. Kubw'amaname Penta Habimana, umuhuzabikorwa w'ishirahamwe Kinyafrika ry'impuhwe make mu rurimi rw'igifaransa, ubwa mbere ngo barashima kubona wahora ari umuhuza w'abarundi abona ko ikiringo ciwe caheze. Agashima kandi ko uwatowe yatowe hakurikijwe amategeko, agatorwa n'abatowe n'abanyagihugu. Muri make icambere cose gishima nuko habayeho
ko uwatanguye ikiringo abona ko cyaheze kiwe hama akavuga ati ndarangiye arageze kubashyiraho ubundi. Ikindi nacyo dushima, turashima ko habayeho amatora agatorwa n'abandi bashinga amateka kuri akarije kuvuga ngo yaje avuye ahantu zitazi, ariko turashima uburyo yatowemwo n'ukunze ntiharaye kubahiriza ikiringo. hano ibindi navyo nk'abakinisha icyo dukora turamusengera kugira ngo azashobozwe n'Imana, kuko hajya kurongora kikintu cyoroshe. Turizera kandi ko siganira agiye mu mabanga nubwo ataramye, ariko kurya yashoboye gukora n'ibindi, kandi n'abamushizeho bamutoye bakamwizera uravye bajya twizeye bagira baduserukira biyumviriye kumutora ku majwi angana kurya menshi, nuko bamubonyemwo kubishobora kandi ko aje bishobora. Tumwifurije yuko azoba umubisha mwiza agatunganyiriza bose hama agakora vyose neza. Ku bwacu n'ukuri turashima kuko habayeho kubahiriza amategeko, hama kandi turashima ko yitorewe n'abatowe n'abanyagihugu. Mwomenya ko arangiza amusabira ku Mana ngo izimufashe narijya imirimo agiye kurangura itoroshe. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ikosogwa ry'ikibazo ku mikangara igomba kwinjira muri kaminuza y'intwaramiheto cyagenze neza. Amakuru atangwa na Gaspar Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi, avuga ko ku 1379 biyandikishije 1339 nibo bakoze ico kibazo. Intara ya Gitega ikabiza kwisonga n'abangana 137, nayo intara ya Cankuzo ikaba iza mu kibanza ca nyuma n'abangana 19 bakoze ico kibazo. Tubandanirize amakuru yacu mu ntara ya Mwaro. Abapolisi babiri nibo basize ubuzima mwisanganya ry'imodoka y'igipolisi ryabaye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel niyo nkuru akorera Mwaro. Iyo modoka yo mu bwoko bw'ikamyo benshi bita Imani y'Iplate A153 APN mu karere k'ipolisi ka Gitega harimo intara ya Mwaro yasaye ibarabara neza na neza igireko kiragabura amakomine ya Kayope n'izindi benshi bita Ugasuka. Amakuru duhabwa n'igipolisi ya Mwaro atumenyesha ko hari isaha zine z'ijoro ry'uwa mbere bishira uwa kabiri aho iyo modoka yagira iryo sanganya. Abapolisi babiri mu bari muri iyo modoka bakaba baciye yitaba Imana aho nyene. Rero Gitega ngo ikaba yari kiragiye abapolisi bategeza kuja mu nama mwijenda mu ntara ya Bujumbura bagirishwa n'abapolisi bavuye Bujumbura. Iyo modoka ngo yarimo abapolisi barenga 200, abakomeretse bakaba baciye bajanwa mu bitaro byo mu Kirumbu, abandi n'abajanwa Gitega. Kugera igihe cy'isaa 3 z'igitondo uwa kabiri iyo modoka ikaba yari ikiryamye aho yaguye muri urwo ruzi rwa Kayobe. Mwaro yari ngo Izere FM. Tukiri mu bijanye n'umutekano mu ntara ya Mwaro nyene, abantu batanu ngo barakomerekeje ku mutwe batemagujwe n'imipanga ku mutumba wa Muyange uri muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro. Ivyo bikaba byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ushira uwa kabiri. Abakoze ivyo bakaba bataramenyekana mu ntwaro, bagasaba abenegihugu ukwirarira. N'ubunyene ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel niyo nkuru akorera Imwaro. Hari mu ijoro ry'uyu wa mbere ishira uwa kabiri aho abo basuma batamenyekanye n'igitibiri batumagura abo bantu bari baje kubatesha intama zine bari bajeje kwiba umuhana witwa Siyano Gahungu aho ku mutumba Muyange wa komine Nyabihanga intara ya Mwaro. Kuko amakuru dukesha umusani wa komine Nyabihanga abandanya abitumenyesha izo ntama bene zabonye ko zije kwibwa baciye bakoma induru ababanyi barashobora gutabara. Niho bariko barakurikirana abo basuma bari bitwaje ibitwanga n'ibihiri ngo babatemagura baranabakubita bongera barabakubita, ndetse umwe muri abo bari baje gutabara ngo bakaba baramuciye ukuboko. Uwaciye ukuboko akaba aciye anyarukanwa mu bitaro by'ikibuye biri mu ntara ya Gitega, nayo bandi bane bakomeretse bakaba bariko bavurwa mu bitaro byo mu Kirumbu biri muri komine Kayopa mu ntara ya Adrien Uzonimana musani wa komine Nyabihanga gasaba abarongoye guteramira umutekano wabo no gutanga inkuru kare kubajejwe intwaro n'umutekano iyo hari kitagenda neza. Intwaro iri mu Izere FM. Tubandanirize amakuru yacu mu ntara ya Gitega. Umutekano n'imibano ngo byifashe neza mu ntara ya Gitega na komine Gitega nyene, uretse ingorane ziturutse ku njyane z'amatongo hagati y'abavukana canke ababanyi, bimenyeshwa n'ujejwe imico kama n'imibano mu ntara ya Gitega. Ni inkuru ya mugenzi wacu Berize Shimirimana akorera Gitega.
Igwirirana ry'abantu riratuma hanini haduka indiyane zifatiye ku matongo kuko abantu ari benshi isi nayo itari bushobore kwaguka. Ivyo rero nk'uko Albert Ndayikengurukira bivuga ngo biri mu ngorane zifunze gushikirizwa. Ati impanuro za mbere tubashikiriza nizo kwitura sentare. Ati nk'uko bizwi ko haburana babiri bagatsinda umwe, iyo uwo yatsinzwe agarutse kubitura bamuhanura ku rubanza akaja muri sentare ikurikira, ariko ivyo ntibakunze kubitahura. Atakamo ni kakandi nyene umukuru w'igihugu yatera bene gihugu ko kurondoka abo bashoboye kurera, ataruko naho indiyane zifatiye ku matongo ntizizokwigera zihera kuko isi ntizigera yiyongerako ngo yaguke. Ataruko naho hazoguma hibonekeza ibisuma, abana bo mw'ibarabara, abasegerereza, eka ni naho hava abanywa ibiyayuramutwe. Mu gisagara ca Gitega, Belize Nshimirimana ku bwa Radio Izere FM. Tubandanirize amakuru yacu mu ntara ya Kirundo ngo kuba atamyonga ihari mu makomine ya Busoni na Bugabira mu ntara ya Kirundo ngo biri mu bituma inzara yama yateye abenegihugu bigatuma bahunga. Ivyo bivugwa na buramatari w'intara ya Kirundo, aha akamenyesha ko niyo umwimbu utabonetse ko n'ibigega vya komine bica vyifata nabi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Remo Zirampaye. Kubwa Melchior Nankahomba buramatari w'intara ya Kirundo ngo harakwiye kuba icigwa cerekeye ingene ikomine za Busoni na Bugabira zoroswa ibitegwa birinda uruzuba n'ingene zoroswa amazi kugira abenegihugu bashobore kurima ibiringo bitatu nk'ahandi. Ico kinire kiri muri komine Busoni, muri komine Bugabira. Iyo hageze ukaraba ubona koko kwizuba ryase cane, n'ikiriko urabona harimo n'ukuntu imero y'izo komine mvuze mu yandi makomine nko mu za Vumbi n'andi makomine bihana imbibe bararima naho batimbura cyane mugabo bararima agatasi bakarima impeshi, hashika hajya mu kwa gatandatu bakaza kurima mu myonga. Aho rero muzabugabira barima gusa ubwo rutasi byagenze neza bakarima impeshi, kuva rero mu kwa kane gushika nko mu kwezi kwa 11 baraja kurima kuko nta myonga ihari. Ivyo rero nivyo bituma inzara yamibangamira ya makomine. Nico kumwe twogishiramwo natari ico cyonyene, ngo nasaba nkareke kanadufasha agashimwa nk'umugozi wadufasha natwe kuko murazi ko no mu 2010 byari byarashitse ore byari binarengeje cyane gose kuko turimo turagerageza turaba ukuntu abahinga bonadufasha koronka ibiti bihashoboye ibiterwa kumbure mu barugo birinda uruzuba. Buramatari w'intara ya Kirundo amenyesha ko iyo umwimbu utaboneka neza ngo abanyagihugu baronka ivyo bashora tuma n'ubutunzi bw'amakomine bugoyagoya bigatuma ata migambi y'iterambere irangurwa neza. Ino akavura kabonetse kimburika cyane gose mine mwino misi ngubu no bako bitifashe neza kuko ubukwera uruzuba n'inzara yaje usanga rero amakomine kumbura tinjiza amafaranga neza kuko abahora bagira ucuruza ku makinga ugasanga amakinga aruzuye kuko ibiharage apakiye atwaye byaragabanutse. Uyo mutware akaba amenyesha ko bagiye kuraba ingene bashiramo ingufu mu gutoza amatagisi na cane mu gushira mu ngiro wa mugambi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bise journée témoin, no kuvuga kugereranya ku munsi amatagisi atozwa mu ntumbero yo kugwanya bakaboko, ngo gutyo ngo bizotuma na dukeyi tubonetse dushika mu bigega vy'amakomine. Abarimyi ngo barakwiye gutera imbuto bakwirikije amategeko mu ntumbero yo kugwanya indwara zimwe zimwe zibangamira ibitegwa nk'igitoke hamwe n'imyumbati. Ivyo bivugwa na Manirakiza Vianney, umuyobozi ajejwe guteza imbere imbuto zirobanuye mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Berthe Ndayizeye. Kubwa Manirakiza Vianney, umuyobozi ajejwe guteza imbere imbuto zirobanuye mu Burundi, amenyesha yuko leta ishira imbere kugwiza imbuto zirobanuye na cane nk'imbuto z'ibitoke hamwe n'inyumbati ku mwaka, aho batangura gupima ko atangwara bifise mu ntumbero yo kugwanya ingwara zisanzwe zibangamira ivyo bitegwa. Ivyo bivugwa na Manirakiza Vianney, umuyobozi ajejwe guteza imbere imbuto zirobanuye mu Burundi, aho amenyesha yuko muri kino gihe hibonekeza ingwara isanzwe ibangamira igitegwa c'umumbati. Ati nubwo biruko babandanya bagwiza imbuto z'imyumbati zisanzwe zirinda ingwara ya mozayike mu ntara iyo ngwara itarashikamwo. Ibijyanye n'ibiterwa cy'ibitoke hamwe n'imyumbati ni ibiterwa leta ishyira imbere nko ku bitoke ku mwaka muri bidjeta leta cyangwa amahera yo kubigwiza, hanyuma mbere yo kubigwiza bakabanza gupima ko atangwara zirimwo. Nicyo kimwe n'imyumbati, imyumbati yagaye mozayike
twarondera ibikoti birinda mozayike mugabo mu bataga green niwe green nitwaronka ibikoti birinda mugabo mu matugwiza birinda mozayike na peka tukabigwiza mu ntara tatiye green nyinshi ku gihe kirima giheze kitera tasi twatanzwe n'ivyaro y'ibitoke ibikoti uno mwaka ntabwo twatanze mugabo cyadushira imbere yuko kubyatanzwe mu mwaka uheze ababirose batababiha abarimyi kugira ngo bigire uraje ngira no kuraba hari ibyo abarimyi biterera bitatimwe ariko ibyo bitanga muri leta canke no mu mashirahamwe abana tugapima yuko atangwara irimo kugira yuko byinshi na cyane ku bitoke byinshi biterwa atangwara nyinshi birimwo ashobora kuba harimo kimwe cyangwa bibiri mugabo gusiga bigwaye ibikoti naho hari ingwara ya birebrine ingwara ya birebrine twaronka ibikoti birinda nacyo tuma mu gutanga ibikoti cya gishira imbere intara harimwo iyo ngwara. Manirakiza Vianney umuyobozi ajeje guteza imbere imbuto zirobanuwe mu Burundi abandanya amenyesha yuko hariho ibituma bitandukanye bituma ingwara zibangamira ivyo biterwa zibandanya zibonekeza aha gasaba abarimyi gutera ivyo biterwa bakurikije amategeko ndetse bakaguma bakurikirana ko atabirimwo bigwaye habonetse ibigwaye bakabikuramwo. Ni no kuri no nkuru nyene duciye dusozerera ko amakuru ariko kubatashoye kuyakurikira tubabwire zimwe mu ngingo nkuru zari ziyagize. Ibihugu nka Amerika na Canada mu gihe bisaba abenegihugu babo kuva mu Burundi abarongoye ivyo bihugu bo babandanya kugira ingendo gushika mu gihugu hagati. Wirinyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe kumenyesha makuru amenyesha ko bashaka kwerekana ko ivyo bashikirije ko mu Burundi hariyo nyabwoko ari by'ukuri. Imigambwe Iprona na Frodebu barakeza umuhuza w'abarundi mushasha yaraye atowe ku isaha 6 zirenga ko iminota 45 Lydia Gahimbare nabashikirije ano makuru fadikanije na mugenzanje Bosco niyo mungere muhinga bw'ivyuma tukaba tubifurije kugira umutaga mwiza. Ni kuri megahertz 97.1. Well, this one is another wicked Sling Beats production. That's it. This is Ozzy, and I got my boys Radio and Wizzo in the back. We're taking this one straight to the club. Yeah, you gonna love this one. Jeremy, They say what goes up must come down like a and that's why they really not do so. Cause you carry me on, cause you carry me joy, you carry me reason to live.